Imana imaze kuturema yaciye iduhisi ati nimuyitunganye neza muyivyaze umwimbu uzobatunga mwebwe n'abakomokako bose. Ariko uza wumva abantu birigwa ku kamari aho kugira ngo yasi bayivyaze umwimbu ukazabazanya ibintu vya satani birigwa ku kamari batera urusimbi. None Imana ko yaguhaye isi urusimbi nako gwarimwo. Ivyo rero ngo nivyo ngo umwana w'umuntu yiyumviriye bizima akimvira urusimbi. Kandi Imana yaguhaye isi ati yivyaze umwimbu. Bamwe bavanga ubukene n'ibiki n'abandi abakebuye aho kugira ngo muze muhekenyera abandi amenyo ngo baronse biriya, ahubwo numenye yuko Imana yaduhaye isi ngo tuyivyaze umwimbu. Koruko kandi nuko bizogenda neza. Ni muri nzira rero turiko turabapanga kugira ngo namwe mubandanye mworoherwa n'ababandi bose bava ko ari abakene nabo babone ko baduze. Kuko abanyakayanza byaragaragaye ko dufise inguvu. Hari wavuze ati ubwinshi bwacu nizo nguvu zacu. Kera twahora tuvuga ngo ubwinshi bwacu buzotuma dusonza ngo tubure ico dufungura. None abahora bivuga twarabahinyanyuye twasanze ko bibeshe batabibona neza. Ahubwo tumaze kubona ko bishobora ko tugwiza umwimbu nubwo atamatongo dufise manini, ariko tukaba twarabonye inzira twocamwo kugira ngo amatongo tuyashire hamwe. Uno musi umwimbu numusesekara, sivyo? None ubu dufise ikibazo c'ingene uwo mwimbu duca tuwubika. Aha ndaca ngira ko ndabaha impanuro kuko hari ivyo tumaze kumva bimwe. Muri leta rero bafashe yuko uburimyi n'ubworozi buri hagati, buri kwitsitso, buri kwisoko ry'iterambere ry'igihugu. Bivuga yuko abumva igifaransa uburimyi n'ubworozi nibwo la source de création des richesses z'u Burundi. Nukuvuga yuko twisunze uburimyi n'ubworozi igihugu cy'u Burundi gishobora gutera imbere. Uburundi bugizwe n'ibice 85 kuja canke birenga vy'abarimyi n'aborozi. Leta niyo yavuze iti ubwo abarundi bagize 85 barenga kwijana babarimyi n'aborozi, reka rero tubahagarike ko iterambere ry'igihugu. None sivyo ga yemwe? Kuko muri leta bavuga ati mwebwe bene gihugu barundi kazi banyakayanza banyentara mutandukanye ni mwebwe soko ry'iterambere, ni mwebwe nkingi y'iterambere. Reka rero ubwo twamaze kubona leta ikabona yuko noneho ihagaritse iterambere kuri babarimyi n'aborozi, ibintu bica bigenda neza, sivyo ga yemwe? Bica bigenda neza cyane. Ubu rero muri babarimyi n'aborozi mwebwe hariya ku mitumba twarumvise yuko politike ya leta mwayumvise, sivyo ga yemwe? Mwarayumvise, muragwiza umwimbu. Aha, ariko hari ikintu nagomba ndabakebureko. Icambere urya mwimbu murumva ko ari muri politike y'igihugu, politike ya leta. Urya mwimbu kikaziririzwa ko ari abantu boza kubahenda urya mwimbu w'ibigori cyane ngo bawubatware ku mahera atari amahera y'igiciro cyatanzwe na leta. Kirazira. Hari abantu bariko bashaka kuza guhendahenda abene gihugu ngo urya mwimbu renga urabona yuko wewe umwimbu wabaye mwinshi nta mahera woronka yo gufungura ngo reka ndakuronkeje vyihuta 500 600 ibintu nka bene ivyo. Ndabasavye ko mwizina ry'inama nshingamateka ni mwizina ry'umukuru w'igihugu
ndabasavye ivyo bintu byabo bantu baza kuba bene gihugu mubafate mubamenye mubafate. Aha dusavye yuko abarongoye intara n'abarongoye amakomine baca babishira mu ngiro badatevye babafate, hanyuma ico bazobakoza babaca amande, ariko kubajana kubafunga ntaco bizomara mutabanje kubaca amande abakomesha, bariko muze mwisunga amategeko naho nyene. Ico kintu nukuri nk'uko ingozi bariko barabikora namwebwe mu bikora uko nyene, kuko babantu bato bato twariko tuvuga tuti leta ihagurukire irabe kubateza imbere, ishiraho n'igiciro c'ibigori ikiro c'ibigori 680. None ga yemwe uyo muntu azatanga ayari munsi y'igiciro ca leta ni mu muhige mu mwirukeko tubivuga uko. Ariko rero ico kintu mu gikaremwo. Ikindi ca kabiri twogiramwo canke ca gatatu twogiramwo inama abanyakayanza n'abandi bose bari hano, turasavye n'abajejwe umutekano cyane abo mu gipolisi, ubarongoye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu niwe ajejwe n'igipolisi, niwe ajejwe n'iterambere hagati mu gihugu. Ngiye mbwira rero buramatari n'abamusitanteri yuko ikintu cyose cyoshobora guhungabanya iryo terambere turiko turarondera bace banyaruka batange raporo kwa ministre w'intwaro hagati mu gihugu ujejwe iterambere kandi akabajejwe n'igipolisi. Ngiye rero mbwira abapolisi kuko murabona mwebwe nimwe mubana n'abene gihugu mubabe hafi, namwe mukumva abo bantu bariko bagenda bashaka gusahura bene gihugu babaha amahera make ku kiro c'ibigori, namwebwe murumva mu iterambere ubayoboye niwe ajejwe n'iterambere, nimumufashe rero mubera ijisho. Nico nashaka cyane kuvuga hano, mubera ijisho kugira ngo mugende mumwereka abo bose botuma koko umwimbu w'abene gihugu b'abantu bato bato twariko turarwanira twariko turaharanira turabe ko utokononekara.